Twongeye kubaha ikaze bamwanya bacu bakunze bahera mu dukurikirana muri mpande z'isi. Ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya. Amakuru ya kano kanya tugiye kubabwira adushikana ku mugabane wa Amerika, neza neza mu gihugu ca Amerika, mu gihugu c'amata n'ubuki nk'uko abenshi bakunze kuvyita. Ariko rero kino gihugu c'amata n'ubuki siko hose kibabera igihugu c'amata n'ubuki. Nivyo kuri bamwe n'igihugu c'amata n'ubuki, ariko si kuri bose. Kaze muri kano kanya aho tugiye kubabwira rero amakuru ariko aravugwa muri kino gihugu c'amata n'ubuki canke muri Amerika. Twongeye kubaha ikaze rero bamwanyi bacu bakunze bahera, twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe nk'uko twabivuze. Rero amakuru yacu dushikanye ku mugabane wa Amerika, neza neza mu gihugu ca Amerika, igihugu c'amata n'ubuki. Hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu ni mu mwaka w'2020 aho umusore yitwa George Floyd yishwe ahonyowe kw'izosi n'umupolisi hari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Neza neza rero murumva ko haraheze imyaka hafi 2 yose, ariko rero nubwo haheze imyaka 2 bibaye ntabwo isi yavyibagiye. Muribuka ivyakurikiye ko hakurikiye imyerekano yakomeye cyane gose, ndetse iyi myerekano ikaba yarononye vyinshi, amazu yarasambuwe ndetse kandi agaturirwa, amamodoka y'igipolisi n'ibindi bigaturirwa. Ibi rero neza neza ibyabaye kuri uyu musore George Floyd ni nka avyo vyabaye kuno munsi. Nico gituma duhereye kuri iyi nkuru kugira tubibutse ivyo abantu bakunze guhura navyo, na cyane cyane abantu bo mu rukoba rw'abirabure ndetse n'abandi bantu batari abanyamerika kavuke, batari abazungu b'abanyamerika, aho bagirirwa ico twokwita irondaruhu canke ivanguraruhu n'abapolisi b'abanyamerika. Ariko si abapolisi bose muri rusange, ariko abapolisi gira ngo twavuga ngo niba abapolisi bafise wa mugera wo bita white supremacy, akaba ari rero twavuga ko bakora ibintu vyago bitandukanye. Turababwira rero uno munsi habaye iki, kubera iki tugarukanye iyi nkuru ya George Floyd nyuma y'imyaka hafi 2 yose irenga iheze muri ano makuru. Twagarukanye inkuru rero kubera mw'ijoro ryakeye ku munsi w'ejo uheze itariki 3 z'ukwezi kw'indwi mu 2022 habaye uwundi musore yishwe n'abapolisi muri Amerika. Umusore nawe akaba yishwe mu buryo bukomeye cyane gose, ndetse ahisi muri rusange yavyamirije, ndetse n'abanyamerika ubwabo bakaba bavyamirije. Uyu musore rero yarayishwe, yitwa Gerald Walker, akaba yahagaritswe n'abapolisi ariko aragendesha imodokari. Nk'uko bisanzwe rero birabure uri kuragendesha imodokari muri Amerika bakunze guhura n'ivyago byo guhagarikwa kenshi cyane gose n'abapolisi kurusha abandi bo mu rundi rukoba. Abari abapolisi bamuhagaritse yagerageje kumera nka guhagarara, kuko yari yagize ubwoba, maze rero abapolisi bahita batangura bamurasa. Abapolisi batangura kumurasa bakiri mu modokari, maze rero ashitse imbere gatoya arahagarika imodokari, aca arasohoka hashize amaboko hejuru, vyagaragara ko atakigwanisho yari afise. Ariko icakurikiye abapolisi bamurashe nk'uko barasa umuteroriste canke nk'uko barasa abandi bantu bafise ibigwanisho bikomeye. Ni kuvuga ko urupfu rwiwe rwababaje abantu benshi. Akaba yararashwe, ibimaze kumenyekana ko amasasi basanze ari ku mubiri wiwe n'amasasi ashika 60. Murumva ukuntu byaragenze, aho umuntu yarapfuye bongera barakomeza kumurasa. Abapolisi bamurashe bari benshi cyane gose, ku buryo abamurashe bashika barenga abapolisi bashika 10. Umva ko amasasi amaze kubonekana n'amasasi 60 ari ku mubiri we, no kuvuga ko umubiri we wacitse ubumwemwe kubera amasasi menshi cyane gose bamurashe abapolisi. Kandi bikaba byamaze kumenyekana ko atakigwanisho yari afise, nk'uko abapolisi bo bavuga ko ngo yari afise ikigwanisho, ngo yoba yashatse kubarasa. Ariko rero bikaba umukuru w'igipolisi akaba yamaze kumenyesha ko atakigwanisho yari afise. Gerald Walker akaba rero yarapfuye ahari muri leta ya Ohio muri Amerika. Aho rero ubu muri kano kanya tuvuze ano makuru, imyerekano iri kwiraba, abantu bo mu bwoko bw'abirabure ndetse n'abazungu bashigikiye bari kwagira imyerekano ikomeye cyane gose, ndetse umuryango ukaba wahamagariye abantu kugira imyerekano itarimwo violence, atari konona ibintu nko guturira mu modokari no kubomora amazu, kubera biboneka ko abantu bongeye kugira ishavu ryinshi cyane gose kubera no rupfu rw'umwirabure. Aho bavuga ngo nabwo igipolisi cyari kurasa umuntu amasase nk'ayo yose, umuntu atakigwanisho yarafise. N'umukuru w'igipolisi rero muri kano karere ka Ohio akaba yavyamirije avuga ko
abapolisi bakoze ibi bagiye guhanwa. Abapolisi ndetse bivuga ko abapolisi bashika 8 bakaba bamaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza, ndetse umukuru w'igipolisi akaba yamenyesheje kandi ko abapolisi bose bagirizwa ko bakoze muri buno bwicanyi ko bazofatirwa ingingo zikomeye, ndetse akaba yanamenyesheje ko ngo amatohoza niyamara kurangira ngo bishoboka aya masasi 60 yafashe uyu mwirabure yaraye arashwe ko ashobora kuba arenga, kuko barashe amasasi menshi cyane gose, aho biboneka ko ngo cari igitero gikomeye cyane gose. Reka tubereke amasanamu yuko byagenze. Amasanamu kaba yavuye kuri kamera y'abapolisi nyene, kuko abapolisi bo muri Amerika bahawe itegeko ryo kuba bafise amakamera yuguruye. No kuvuga rero iyo bakoze ikosa biragaruka bikerekanwa ku ma televiziyo kubera amakamera y'igipolisi. Abapolisi batemerewe kugenda batakije amakamera. Murabera amaje yo mwirabure ukuntu yishwe, biratebwa biteye agahinda. Ukaba uri umuntu ufise ikinya cyinshi. Twifurije kutoraba ano masanamu, ariko reka tubashiraho amasanamu murabe uko igitero cyo kwica umwirabure atakigwanisho yarafise cagenze, aho tuvuga ko muri Amerika igihugu c'amata n'ubuki byo kuri bose babera igihugu c'amata n'ubuki, na cyane cyane ko bagize urundi rukoba. Raba hano masanamu, turagaruka inyuma y'amasanamu. Imyerekano rero inyuma y'icwa ry'umusore ikaba yahise itangura nk'uko mubibona. Iyi myerekano ikaba yatanguye igihe igipolisi cyari kimaze gushira habona amavideo yerekana ukuntu uyu musore yishwe. Urabona abapolisi baramuhagaritse, maze amaze guhagarara ahita ava mu modokari yiwe yirukanga ashiga amaboko hejuru. Igipolisi rero abapolisi bahita bamurasa amasasi menshi cyane gose. Abanyagihugu rero bamaze kubona iyi video, aho babonye by'ukuri ko uyu musore atankoho yarafise, atakigwanisho yarafise, bibaza rero impamvu abapolisi baramurashe amasasi nk'aya menshi cyane gose, kandi biboneka ko uyu musore atakigwanisho yarafise. Imyerekano ikaba yakwiragiye muri Ohio. Rero imyerekano ikaba ikomeye cyane gose muri kano kanya, ndetse abapolisi bakaba bariko baragerageza gutuza imyerekano y'abanyagihugu, ariko bikaba byakomeye cyane gose. Iyi ni amasanamu yashizwe ahabona n'igipolisi, yafashwe na kamera z'abapolisi baba bambaye uko byagenze. Urabona umusore yasohotse mu modokari yirukanga, maze igipolisi kimukurikiza amasasi menshi cyane gose. Birababaje cyane gose kubona umuntu yica nk'uko mubibona, yishwe nabi cyane gose, akaba yarashwe amasasi menshi. Bivuga ko umubiri wiwe wamaze kubonekwamo amasasi arenga 60, yuko yakomeretse cyane gose, umubiri wose wacitse umuntu kubera amasasi. Umukuru w'igipolisi amenyesha ko buno bwicanyi hari ubwicanyi bw'indengakamere, ko abapolisi batari bakwiye gukora ibimeze nk'ibi, cyane cyane ko byamaze kugaragara ko uyu muntu mwirabure iyo Gerald Walker nkoho yarafise, ariko abapolisi bakaba bamurashe amasasi menshi. Turahujeje umuryango wabuze na konote y'abirabure muri rusange bo muri Amerika. Imana ayimwakire mu bwami bwayo. Twibutse ko ibi atari ubwa mbere biba muri Amerika, ibi byaba byabaye. Rero iyo uri umwirabure muri Amerika ugomba kwinengesera cyane gose, kuko hari abapolisi bafise ibya byumviro bya supremacy nk'uko bivuga. Umukuru w'igipolisi avuga ko amatohoza agiye gukorwa ibyabaye byose, ndetse avuga ko abatazokwihanganira uwo wese azofatwa azokwagirizwa n'icaha ko yagize uruhara rukomeye muri yicwa, na cyane cyane abatanguye kurasa amasasi ubwa mbere muri yicwa ry'umwirabure w'umunyamerika. Haboneka rero ko muri Amerika kubirabure atari igihugu by'ukuri kivuje. Umuryango rero uyu musore apfuye nk'uko mubibona n'umuavoka wiwe, bakaba bamenyesheje ko ibyara bibaye hari agahomeranwa, ndetse ari bara ko bagiye kwitura ubutungane, ndetse bagasaba ko ubutungane bwohana bano bapolisi bimwe by'indengarugero birenze, kugira ngo bahashe ubwicanyi nk'ubu. Aho bavuga umuavoka we avuga ati kubona umuntu yamaze gupfa bagakomeza bakankiriza umubiri we bakamutoragura n'amasasi menshi nk'uku, ati ntibyari byarigeze kuboneka, ati byose biteye ubwoba, ndetse birarenze urugero, birarenze ivyo umuntu yoshobora kwiyumvisha, nk'uko namwe mubibona
abantu bose rero uwa famiye y'uno musore yabuze bavuga ati n'amarira n'agahinda n'umubabaro turabaye cyane rwose kubona ibi byaraye bibaye ku wacu, ndetse bakaba basabye ko ubutungane bwokora vuba, ariko bakanasaba n'abari mu myerekano kubogira imyerekano y'amahoro batotera akajagari, kuko bo nibanatera akajagari uwapfuye ntari bushobore kugaruka. Ibi ni vyamenyeshejwe n'umuryango wabuze uwawo. Uyu akaba ari umushikiwe ariko aravuga wa Gerald Walker wo yarayishwe na polisi n'abari mu myerekano basaba ubutungane ko bwokora. Inyuma rero y'amasanamu muheje kubona hateye agahinda y'uwo musore Gerald Walker uko yarayishwe, turabandanya n'ano makuru yacu nyene tubabwira basi ayavugwa ku mugabane wa Amerika. Inyuma rero y'uko umusore yishwe, umuryango wiwe ukaba wiyamirije ivyabaye, ndetse no muavoka umuroya w'uyu muryango warayibishe asaba ko abapolisi bohanwa vy'ukuri bimwe bishimishije, kuko ivyo bakoze ari ubunyamaswa, ngo nubwo ukwica umuntu ngo ntaho kwica umuntu wongere umwice incuro kandi yamaze gupfa. Aho bivuga rero ko ngo bakwiriye guhanwa igihano kirengeye abishe, kuko bamwishe bongera n'umubiri wiwe barawonona n'amasase menshi cyane gose, aho amasase ashika 60 ari amaze kumenyekana ko yafashe umubiri we nk'uko twabibabwiye. Ariko rero umukuru w'igipolisi yaramenyesheje ko ngo ni amatohoza yamara guhera ngo bishoboka ko aya masase azorenga, kuko ashobora kurenga, kuko igipolisi cyamurashe amasase menshi cyane gose. Murumva rero ko bamutaye ko n'ishavu, bimwe twita nyene white supremacy, sivyoba ari byo vyadominye mu kwica uno mwirabure. Turabandanya n'ano makuru. Abanyamerika rero benshi bo mu ngero zitandukanye bakaba biyamirije buno bwicanyi, yaba ku bategetsi bakuru ndetse yabaramura amatari w'intara ya Ohio bakaba yiyamirije buno bwicanyi bw'indengakamere, aho bavuze ko amatohoza akwiye gukorwa uwo wese yagirizwa kuba yaragize uruhara muri ino yicwa ry'uno umusore. Ahantu cyane cyane umupolisi wa mbere yatanguye kumurasa akiri mu modokari, urera akaba ari we yahise afatwa ubwa mbere, ariko n'abandi bose bafashwe ku mvo z'amatohoza. Reka duce tubana neza ko tubabwiye n'andi makuru ariko aravugwa hanyene muri Amerika. Ayandi makuru nyene ariko aravugwa muri kino gihugu ca Amerika nuko Perezida Joe Biden atwara kino gihugu ca Amerika, abanyamerika benshi cyane gose bariko baramutakariza icyizere. Ikinyamakuru cigenga cyo muri Amerika Washington Post ndetse n'ikinyamakuru CNN cyashize inkuru ahabona ku munsi w'ejo, aho cerekana ko abanyamerika abatora bashika 71% badashaka ko Perezida Joe Biden yokongera kwitoza, ndetse bikaboneka ko nubwo Perezida Joe Biden yokwitoza ko adashobora kongera gutsinda amatora, kuko bamwagiriza byinshi cyane gose, bamwagiriza iduga ry'ibiciro rirengeje, ndetse ngo no kuba ari umuntu biboneka ko hadashoboye ubweranije n'ubushobozi bwari bamuziga ko igihe abanyamerika bamutora. Ibi byose bikaba biri muri bino vyegeranyo. Ikindi kandi tuvuga muri Amerika, umugwizatunga Jeff Bezos akaba yagirije Perezida wa Amerika ndetse na leta yiwe ko ngo ivyo ariko arakora ibintu nk'uko umenga ntazi ivyo ariko arakora. Uwo mugwizatunga akaba yavuze yishura aho Perezida Joe Biden yari yamenyesheje ko ngo badandaza ibitoro ngo ko bakwiye kumanura ibitoro bakabishira hasi, ngo atakindi kinze gusabwa. Ibi rero uyu mugwizatunga Jeff Bezos akaba yahise yishura bicishije kuri Twitter yiwe ko avuga ko ngo Amerika ngo niba itabo ngo Perezida wa Amerika n'ubutegetsi bwe ngo niba batabona ibiciro ku isoko mpuzamakungu uko bimeze, ngo nabwo butegeka abadandaza b'abanyamerika ngo bakorora ibiciro uko nyene, ngo batabanje kuraba ku isoko mpuzamakungu ibiciro uko bimeze. Ngo rero leta ya Amerika ngo niba kunanirwa ngo nirabe iyindi nzira ngo yovuganamo n'abadandaza, ngo ariko ntitegeke abadandaza ko bamanura ibiciro uko nyene. Ibi rero bivugwa muri Amerika nuko muri kino gihe abivuga ko amasosiyete menshi cyane gose muri Amerika ariko arahomba. Iki ni kindi cegeranyo kinini cyane gose tuzogaruka ko, aho ndetse iyi sosiyete Amazon ya Jeff Bezos imaze kumenyesha ko yahomvye umwaka biliyoni zishika 20 z'amadolari y'Amerika. Tesla
Tesla nayo ikaba nayo yarahombye hafi imiliyaridi nazo 30 ngo z'amadolari y'abanyamerika, akaba Facebook nayo yahombye hafi imiliyaridi 50 z'amafaranga y'abanyamerika y'abanyamerika. Muri rusange amasosiyete yose amaze guhomba muri Amerika, bivuga ko amaze guhomba trillions zishika 4 z'amadolari y'abanyamerika, no kuba amasosiyete yose manini cyane gose n'amakompanyi manini cyane gose muri Amerika amaze guhomba amahera menshi. Ibiro bikaba ari byo abatora bashingira ko bavuga ko Perezida Joe Biden ivyo gutwara Amerika byamunaniye, aho bivuga ko abantu benshi cyane gose bamaze gutakaza akazi kubera guhomba ko amasosiyete, ndetse ifaranga rya Amerika rikaba ririko rigenda ritakaza agaciro kubera iduga ry'umurengera ry'ibiciro, yaba ivyo bitoro n'ibindi fungurwa by'ibanze muri rusangi. Na rero duce turangiriza iyi nkuru yo muri Amerika, ariko tukwibutsa kugira commentaire cyangwa ugice bivuze ko iyicwa ry'abirabure muri Amerika. Rero twavuze aba babiri kuko aribo bisa nuko byarenze urugero cyane gose, ariko hari n'abandi benshi cyane gose abirabure bama bicwa muri Amerika, bishwe muri buno buryo canke mu bundi. Tubutse ko muri Amerika ariho uri umwirabure uriko uragendagenda n'amaguru ufise ibyago byinshi cyane gose ivyo kwicwa kurusha ahandi hantu hose ku isi. Ibi rero kugenda n'amaguru ho muri Amerika ni nko kwiyahura iyo uzi ko uza guca ahantu hari abapolisi, na cyane ko kenshi cyane gose abapolisi bamwe bafise bya bitekerezo canke bya byumviro bya white supremacy bigenza kubirabure atanico ukoze. Ndetse niyo habaye ikosa muri Amerika, iyo baje gufata hari abirabure n'abanyamerika, abantu babanza gufata ubwa mbere babanza gufata abirabure, nubwo ikosa ryo ryakozwe n'abazungu b'abanyamerika. Rero uri umwirabure ugomba kwirinda cyane gose, ariko ntidutebwoba abashaka kuja muri Amerika ko ari igihugu kibi. Ibyago biri ahandi hantu hose ku isi birahaba, abantu ahandi hantu hose ku isi abantu barapfa. Ukaba ufise umugambi wo kuja muri Amerika, n'amahirwe yawe ushobora kugenda ukaba neza, ariko urumva ko ivyo byo biberayo byuko abirabure bageramirwa cyane gose kurusha abandi bizindi nkoba, ushobora kugenda ubizi ukabishira mu mutwe. Naho rero turangirije hano makuru, tubuza birasabura cyangwa subscribe, mugire ibihe byiza, Imana ishikare kubazigama. Naho mukanya mu yandi makuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa mu Rusiya ndetse n'iby'intambara byose iriko irabera muri Ukraine. Mwakoze.